abantu menga ejo habo hariko haricwa, hari abantu menga ivyababo canke ivyo batenako, akazi umugambi wavyaye, business wavyaye, ikintu wahagurukije umenga kiri muri processus yo gupfa, usa n'ukirabiye hirya urarindiriye ko gitemba, uriko urafata ama disposition yo kubivamo. Ariko ndaje kubwira umunsi muri kino gitondo numva mpemu yarampaye iri jambo. Haleluya. Yateguye iriba, yashizeho iriba, hariho amazi. Haleluya. Ishmayeli ntapfa, ariko azobaho kandi azovamo ihanga rikomeye. Umugambi wawe ntuzopfa, uzovamo umugambi ukomeye. Ejo hawe ntugiye gupfa, ariko hazovamo ikintu gikomeye. Uyu mwaka twawutanga Imana iduhaye ijambo ry'insinzi, ariko birashoboka ko kuva uyu mwaka utanguye umaze kwinjira mu bibazo byinshi kandi uhora ibibazo byinshi, bikaba bitandukanye n'ico Imana yavuze. Niko vyagenze no kuri Agari. Imana rero yavuze ngo Ishmayeli nzomugira munini, ariko uyu mumama ariko arabona uzoba munini, ahubwo ariko arapfa atacavuyemo. Ariko iyavuze ico yavuze nimba ukizi, nimba warakimenye, haleluya, azogishitse, azogikora. Yesu ashimwe cyane. Hari n'igihe bireka bigapfa gose bigahera, haleluya, ariko kandi agasubira akaza akakwereka ko niwe abikora, niwe abibumba, niwe abiha ubuzima, niwe yahumetse. Aravuga ngo reka uyu muntu abeho, haleluya.